Mzee Baba Juma, mbona kama una furaha kuna nini? Bwana hujajua? Sijui. Ni Mugisha Music Company. Watu endelea tamasha bora zaidi linaloitwa Amahoro Concert. Ni siku ya laidi. Aise, litawa wapi? Mwanangu, ni kwenye ukumbi wa Liseji la Tanganyika. Saa ngapi hadi saa ngapi? Toka saa 9 mchana hadi saa 12 jioni. Patakuwepo kina nani pale? Nakwambia, patakuwa kijana machachari kwa kuchekesha ambaye ni Ismail Gasore comedian. Na yule kijana mwigizaji bora Mugisha. Bila kusahau vijana wetu Isaac Classic, Ali Ibn Daud, pamoja na Ali Munawara, vijana kutoka mkoa wa Makamba. Ai, sisi nitakosa. Sasa ndugu yangu kuingia ni bure. Bwana ni kama bure. Mkubwa ni 2000. Mtoto ni 1000. Aise, pesa ndogo jamani, nitakuwa ni fire. Sasa hakuna la ziada kaka. La ziada ni kwamba Aisha Foundation watajitolea sadaka kwa watoto mayatima na wajane. Jamani, mambo mazuri. Bwana nakwambia, Amahoro Concert moto kuwaka. Mambo ni moto. Bitega mufasi. Kana mahoro. Yata none musi ubona ikirere kimeze. Kirere gisa neza. Herawa ntamvura. Urabona ni kirengarenga cizuwa karisawa. Ya no musihiri wahameze neza cyane ahubwo numvise akayaga rikeje. Naruka akayaga nkakake. Hasa neza gose ntihura. Imvura igwa igasesa amabarabara akaziba. Urabona haca nikakaburi yaje. Urabona haruka ingene yazigiye hameze. Kamutamare. Ibi kugira kuja mukibarabara. Ufata ubwato. Urazi yuko Tabasha ubwato nija mukibarabara. Urazi yuko abantu benshi barashaka kuja guturabuza mugabo bakabona aho baca. Baci Hehe nyene. Amabara ruguru hose n'amazi gusa. Twarugwatse baci. Ngo nta kundi. Hakintu nyutse. Rero je icyo kizanye ngaha. Hari inkuru babaje cyane. Hari inkuru shasha. Murati ko Samantha afise umufiyanse. Harubu. Ajena kubiswa n'inkuba. Afise umufiyanse. Samantha bagira bamutware. Samantha afise uwundi mufiyanse atari Samantha ari wanje. Ash. Navyumvise uko. Umworo yanikiye ntiguma. Hajya naziga ko Samantha ararose Samantha je mwana mukobwa ari mwiza. Yahujya mukobwa asa n'izuba asa n'irirenga muta. Cyane nikora bunujya muhungu wacu nawe arafinata. Arafinata. Ujya mukobwa asa na jewe ukindesha. Wewe waramusumvya. Yewe kare. Ori icyotsi. Ese kumuntu aradi nyuma y'urugo naho nyene hari hano. Oya reka mutamareka namubanga. Umviriza rero. Yo. Bikora mu professeur. Wa muzungu. Umubiri. Ujya Vandrom. Ujya rankunze gamuta. Ujya hajya muciye mutaho. Sino kubesha. Ujya rankunze hamwe atangura kwiga indimi. Kuba yari yigisha ikirundi ngo aze muhira avugane nabo muhira ariko bikamunanira ariko oya yarahanze sino kubesha. Wabuja bamugiriye nabi cyane. Ni nk'uyu nyene agira dutware Samantha. Ego. Ntabyo ubona? Gusubira mu idosiye tukabyiga. Oya tugiriye nabi. Turabe nye twabikora. Samantha. Kubera na Samantha ariko tubyariye abana. Agira jahandi. Mbe basagutega yewe. Ngiye pumba Afrika bakumura ni. Ndazi. Nati ndamenya sinzi n'uwari. Ni wajutoje mumenye wari we. Kaje yo nguru gusa twakwimba gusa kwagira n'ungogwe ntanjika umutima. Rekere ndakora. Nzadiruka. Nibirapfa. Mutareka tuje ku mafi. Samantha arishinga gusinata. Bagene bamucishe mu Sinata. Erega ingora nafise ntuzizimu. Afise ingora zujya mugore. Urumujya mugore Apana umugore ikigore. Urumva kubera yuko atarava n'urujya rugo. Ujya nabona ikintu yokora. Kweri nyina kweri. Urazi gusera. Yego igisabisho. Akizi gutera igisabisho neza. Dusaba Imana ujya mwana w'umukobwa tumubona mu gihe. Kandi kizuba. Tuje ku mavi. Ujya nta ikintu umuntu asaba Imana. Yo ikintu cyose usabye Imana irakiguhanuka. Atangora kujya ku mavi honyine. Kujya ku mavi. Kandi ndazi ko bizokunda Samantha azoza kwa Samantha. Beshano twetwe. Ujya Samantha. Urumva kwishaka ko abantu babireba. Ibikunda Imana izobikora ndabizi. Ewa. Jere. Ngoma je kubera wa
mugaba mpagacupa baze nihe poli kuko binumva wapi reka genda ariko na vandrome hajya abonye rero mpakije vandrome yagwakije ujya ntibara nk'umuyoza oyangira hava aho yabanyina genda shaba ngo kacupa nawe urabona kigutse kake yego byaranguze ko jewe ntubona hajya naco mvutse najewe iya kuntwa ari gukora ibara ntabyo wari kumenya shaye urabigira ndibuka wangu yego niba gwatuye uranzanira kamwe yego Keza Demain Sa Ningo Shaka filmu ndaro iranka ibintu byose numva wapi je nakomaga kugira ngo mbwire ibi musaza bariko arakorera numva bingeza kwihangana byane musaza wari nakomakorera misi yose mubwe ejo nari njyamye mu joro sinzira yaransunitse hasi ukuguru kuracyange ariko gadema kubera ko utokwihangana iyi myaka yose mwabanye ubu ufata decision yo kuvuga ngo uragiye kwihangana ndagerageza nawe nyine urabibona imyaka 12 ibyo ndagenda cyangwa ejo ndacyakunda umugabo wanjye kandi ndamukunda n'umutima wose ariko ikibazo nuko aho umusazi w'umukira ngaho ariko Demain imyaka 12 bani n'umugabo nihangana imisi yose namurereye umwana akivuka afise amezi 3 mpaka uno munsi umwana afise imyaka 12 ariko ibyo byose nabibona nahari umwana urukundo ndamukunda nk'uwanjye wibyariye hariya kera nawe wamubwira ko siniri nashobora kubyemera none ibyo kunsunika akansukaho icyayi ngiye muha ibiryo akabisukira none ibyo nagerageje ndamubwira ati Jesse shaka n'abakozi reka ngutekera ibiryo ku maboko yanje mumesurire mugororere ndabe ko bishobora no kuzana urukundo kuri we yumve ko afise umugore ariko nta na kimwe abandanyije ibintu kuko amasezerano oya nanje ndi umuntu kandi mfise umutima kandi umutima wanje nagufa ufise n'inyama sibyo ndabizi ugoye gutokwihangana imyaka yose mwabanye urimo ufata decision yo kugibaze ukuguru kuko kurangira none je mbigeze nzorindira mpaka ryari nzihangana mpaka ryari nje nawumbwira ariko hari umuntu umugore yakwemera ibintu ariko je kubera ko mukunda ndihangana mwigabasha musaza wanjye n'ibikira uraje imbere kwanza kidogora naramwoza nkamujana muri dushe ubu nashaka kumva ikintu kimwe kwanza mbonye nuko abonye shetani ngiye kumuvugisha gusa shaka umwana nduzi icyo shaka umwana imana nitanga Demain ariko imisi yose ama stress ansaba umwana asaba ukagira ngo nigende abantu simbarema nimana irema ako ni umugabo nashaka kutunga nambe ati dushire hamwe tuje ku mavi dusenge imana nitanga umwana nitwice urukundo rwacu kubera ko ntabyara kuko nuzi byejo n'icyo bundi imana ishobora kubikora nashaka bakunda nabigire imana itamuhaye amahirwe yo kumubyarira Keza. Umubiki. Tunaza kwa isuku. Okay, ibiharage biracari. Yego biracari. Umuceri hari. Gusa Amakara yaraheze. Okay. Bo masa 5 zo kuza ku kazi kugira ngo ndakutumire ku mufuko w'amakara. Sivyo? Yego. Hama kila gihe narava ku ishuri. Okay, sawa. Antreta. Sivyo? Uraye mu jambo. Suzuma ibintu byose. Impuzu za makira zose
sha mu begi yiwe sawa saa 7 muje kukazisanga ahera ndasanga ariko braza mu makera yagukorera iki braza ariko braza nawe gerageza ibyo byose icyo kintu cyose ngaratware ariko braza jewe unamuhaze baba ndakubwira braza kubera iki iyo solution wafashe siyo imviriza kuri siyo wowe nishaka kugira kuri umva kazi ngaha ikibazo cyo ngaho urakizi oya nukuri mama kera ari umwana mwiza ari umugore mwiza none ni igiki cyatumwe basi umwirukana basi none iyo solution wafashe siyo ngenda kubaza wowe ngaho umva kazi oya umva kazi jewe baze gufata decision mama kera ari umugore mwiza mama kera n'umugore mwiza ndakwingize brother ntukamwiruka nyumvirize je ndakubwiye ni ndakubaje ngo umva kazi wewe ibibazo mfite ngaha jina makere ntabyuzi oya brother ndagutakambiye n'ukuri brother ntukamwiruka none kubona ko none umugore atabyara wewe biragushimisha oya ukuri brother mama kera ari umwana mwiza bisigura rero ubwiza bwe turabuje ndakwingize n'ukuri iki nyumviriza keza nyumviriza vuze ni mbe kukazi usanga atari ntabe nigene kumva ndagusavye ribi rya mbere nijya nyumbwira ibintu bya mama Keira sibyo nze gusanga akiri ngaha urumva urantahura neza igihe ururiza ndaboneka ndeba kubiki urumva ndakubwiye ni tegeko ntabanduka nsange inzu yera sibyo siza n'ikintu nakimkiye cinga ntabwo nishaka kuvuga urumva igihe ururiza kwa muri by'urufa amushezi yamu Kamani umugabo nkunda akikumpeba kubera kubyara mana yanje mana ugire mube mana ubona ngikubura umugabo nkunda n'umutima wose kubera umwana namuhaye urukundo rwose ndamusonera fasha mana yanje umpe kwihangana nagishikira umwana w'umuntu atari wewe mana yanje ndababaye mana niba utanga mana yanje niba utanga wampaye umugabo unyima umwana ariko byose ndagushimiye mana yanje ndababaye kubura umugabo wanje ndababaye kubura urugo rwanje mana ima kwihangana icyo ntakoze kugira ngo ushimishe umugabo Mama. Nasaba Wabaye kima. sibyo kuvuga mwana wanje Ni papa ashobora kugushanira. sibyo kuvuga kibondo cyaje ufuma yarashwanira nkihangana aruko yanyirukanye yanyirukanye mwana wanje yanyirukanye Papa yakwirukanye. Oya mama ndashaka kubyemera ndazogenda kubwira bibi. Ndazogenda kuvugana nabibi hangana. sabiri kumwa Imana nje niyangana n'ukuri ndapfuye Ihangane mama. Ihangane mama.
Keira kugushikiriwe n'ibi. Papa yirukanye mama. Kinde? Papa yirukanye mama. Ahubwo yari yatevye. Ahubwo yagize neza cyane. Yo yari yaratevye kumwirukana kandi yenda kubwiye uje rero sinyoko kuba kijuju ahubwo yari yaratevye kumwirukana. Uyu ni mama. Sinyoko Yesu yakubyaye. Ni mama. We yakubyaye. None njyari yakubyaye jya. Ahubwo ni gihume kitabyara n'umugore gwicaye hajya kuko ruragi byagusa nta cyo rumaze. Wabyumvise? Uje sinyoko yarakureze gusa. Niho yarapfuye wa kijuju we. None uje sinyoko wawe n'umugore yakureze gusa sinyoko. Urabyumva? Uje ni mama wanje bibi. Ewe Keira ngo uje sinyoko. Kabicara ndicumbura kwimana. Uje sinyoko uje n'umugore yakureze sinyoko wawe. Nuwe so yarongo yahita kurera. Indira usoza azokuzana yo ahubwo yarateje kumwirukana. Ya yaragira kunze n'umuyoko wazo ufata neza cyane. Yo Nta n'umwe azomfata neza kuruta mama. ubwo yo. Ne feka muka. Aho nakuye n'uwo kujya atari nyoko. Kandi we ntiwumva n'ingora bifite nizo. Urabona wowe urujuju Ndagiye. none ugiye hega Keira ko hamwe no utumva uje sinyoko wa kijuju wagarukaga we Keira eshe tukijuju tu basho umwana kigaba cy'umwana n'imva urabona omuka kijya gihume yarongoye umugore mutavyara ari umuhume gusa ngo muzo ico cyane uzote muvyemeresha genda n'agasaho Samantha. Yana karibu. Kimeze gute? Urashonje ntiwariye ibiki? Oya sinshonje. Kuburyo utanambona niki? Ibishasha? Papa. Biza yambwiye ngo Sa? Vuga cyane numve none wewe ntushobora kuvuga cyane ufise ingorane none. Biza yambwiye. Warampevye. Pambabaje. Yagize ikibitse. Yambwiye ngo je nawe ngo birangire ngo biraheze. Nari ndabizi ibyo ntibintangaje. Biza bishaka. Ahubwo biza vyanga. Ujya bamwise nabi. Si biza bishaka. Papa urazi uko ngena mukunda amagaca ambwira nkuko wumva no kwimva neza gute. Yaguhevye cyangwa ariko arafye. Nabo yanyandikira ngo ntankunda ngo tubireke ngo je nawe ngo bihere ibintu sinzi none mwapfuye iki ka mwana anje mwapfuye iki umukunda none mwapfuye we ntiyagukunda none ibintu vy'uburofarofa ngo mama ngo nasuzuguye ngo mushiki wiwe sindavyumve namusuzuguye gute ibintu ntabona iyo bipfa niyo bica abanje sinzi urubema haje mw'ivyagasuzuguro aya baba jana uguri yambabaje ivyo byari ibintu bito mwari kuganira ariko rero ivyo n'ugwitwazo ndaguye ndagarutse n'ugwitwazo ukunda umuntu none asuzugurana n'umurongoro uko nyene ukamutwara papa yarambeshere je yanyoze sinzi impamvu yanyanze sinzi n'ico yamoye ibintu ubundi yari kuzova mwiki we numva ko izina ryo muntu biza bigomvye biza bishaka aya papa nugura aranje apfuye uriya si umuntu aha hahora haza abagabo abasore bameze neza bafise ibikwegana bafise akanoti bose warabanse warababengutse kubera ujya umusenzi ngo biza ahubwo jiwe uyo biza bishaka sisheneye kumubona ngaho aza kumbabariza umukobwa wanje impore inumira abahungu bariho uzoronka n'abandi ariko niwe wabiteye
Samantha niwe wabigize. Papa tanguye. Ndatanguye iki? Niwe wabigize. Sinakubwiye ntimfyonderemwe aka system. Ukanka. Ntiwashatse no kumenya aka system akariko. Ubu nuzosubira. Abahungu bariho. Naramukunda. Umuntu mukunda nitwari gufyonderamwe aka system wagira yari gupfa ko nawe yari guca gukunda cyane. None nubona ko ari wowe ugowe kandi ugiye kungogwana ngaha muri iki. Wahora utwenga ucugumurira. Pizza papa yamevye. Mureke uzoronka baye. Abahungu bari uzuye. Yamevye biza. Kandi jewe burya biza nta nubwo namukunda burya. Papa na. Afakureka ngo ndagushimishe gusa. None yarafise. Umuntu atarazana n'ikintu na kimwe ngo twemerere tubone ko yari kuzotujya gusija muri. Wihorere. Genda uryame urabyuka vyaheze. Sawa nawe. Genda uryame. Umukobwa w'iwanje biboneka ko bizabishaka yamutwaye umutima. Oya ntagorane. Azomwibagira. Undi bizabishaka ari kumubiki. None mu baboga hari hujya bizabishaka ari mu bambere burya. Atoke kure. Umukobwa w'inzobe yasayangana. Abakobwa rero ntibazi kwimenya ngo amenye kwasa. Bazoza biruka ngaha. Nandi sinzosubira gusamara. Hana basama. Agiye dufyonderamwe akantu bizabishaka n'uwo nyene yari kumutwara. Ngo yango ndamukunda ngo amukunda. Ubu nta rukundo rukiriho n'amahera gusa bana buba ene. Wivyari inzobe yawe uyikosha n'inga. Mzee baba Juma mbona kama unafuraha kuna nini? Bwana hujajua? Sijui. Ni Mugisha Music Company. Watuendelee tamasha bora zaidi linaloitwa Amahoro Concert. Ni siku ya laidi. Aise, litawe wapi? Mwanangu, ni kwenye ukumbi wa Liseji la Tanganyika. Sangapi hadi sangapi? Toka saa 9 mchana hadi saa 12 jioni. Watakuwepo kina nani pale? Nakwambia, atakuwa kijana machachari kwa kuchekesha ambaye ni Ismail Gasore Comedian. Na yule kijana mwigizaji bora Mugisha. Bila kusahau vijana wetu Isaac Classic, Ali Ibn Daudi, pamoja na Ali Munawara, vijana kutoka mkoa wa Makamba. Sisi nitokosa. Sasa ndugu yangu kuingia ni bure. Bwana ni kama bure. Mkubwa ni 2000. Mtoto ni 1000. Aise, pesa ndogo jamani. Nitakuwa ni fire. Sasa hakuna la ziada kaka. La ziada ni kwamba Aisha Foundation watajitolea sadaka kwa watoto mayatima na wajane. Jamani, mambo mazuri. Bwana nakwambia Amahoro Concert moto kuwaka. Mambo ni moto.